Reka subire ndabahe ikaze nshuti banywanyi mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV imbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi babyekorewe amatohoza. Ndabakengurukiye mwese mudukurikira muri mucungararo igize igihugu cyacu Burundi, abadukurikira bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari mu makungu ya kure, mwese ndabahaye ikaze mu makuru yacu tugira tubashikirize mw'iri joro, amakuru abigeri wavugwa mu mihingo itandukanye ndetse no mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, iperereza, mu mateka na muntu, mu makungu, mu ndero ndetse n'amakuru abariko aravugwa ngaha mu kibano. Ndabakengurukiye mwese mudukurikira rero muri mu micungararo igize igihugu cyacu Burundi ndetse n'abari ijya nino hatandukanye, mwese ndabahaye ikaze mu makuru yacu tugira tubashikirize mw'iri joro. Amakuru yacu rero araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira ku igenekerezo rya 5 ruheshi 2025 ubwo abarundi bose bari bazindutse bajya kwitabira amatora, akaba ari amatora y'abajenama b'amakomine ndetse n'abashinga amateka, akaba ari amatora rero bivuga ko yamaze kubamwo ubusuma ntangere, aho rero bivuga ko umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ngo uba warivye amatora, aho rero abanyagihugu badonda urutoke bamwe mu bamandateurs bari bari ngaha mu tuzu tutorerwamo, ngaho bavuga ko aribo babariraga abanyagihugu aho bagomba gutora, ngo bavyanka bagaca bakwaka agakarata kitora maze bakagutorera. Umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ubandanya wagirizwa kugira ubusuma bw'amatora, na cyane cyane yabo batavuga rumwe nk'umugambwe CNL wahoze uramutswa Honorable Agathon ndetse n'umugambwe Iporona. Iyi yose rero ndetse n'iyindi itandukanye yagiriza umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kubandanya ngo yiba amatora. Ibi kandi byanagarutswe ko na bamwe mu bahinga mu vya politiki ngaha mu karere k'ibiyaga binini, na cyane abakurikiranira hafi ivy'amatora ngaha mu Burundi bavuga ko rero umugambwe CNDD-FDD ngari wo warivye amatora, aho ndetse ngo abajejwe amatora ndetse n'abakuru b'imitumba ku bisagara bitandukanye aho abanyagihugu batorera ngo hari hashizwe ko abacunga abanyagihugu ngaho bagomba gutora, wakwanka gutora umugambwe CNDD-FDD ngo wacaga wamburwa ikarata yitora maze bagaca abagutorera. Ibi kandi byanagarutswe ko n'abanyagihugu ndetse banavuga ko umugambwe CNDD-FDD ubinyurije urwaruka rwawo ruzi nk'imbonera kure, urwaruka ishirahamwe ONI rifata nk'inkorabara, ivuga ko rero ngo bari bagabishije urwaruka rwari rwagabishije abanyagihugu rubabarira ko ngo mu gihe badatora umugambwe CNDD-FDD ngo bazoraba aho bazoca bajya kwinyegeza. Ibi rero byose byatumye abanyagihugu bagira ubwoba, bituma ndetse batora umugambwe CNDD-FDD, ariko bakavuga ko ngo amatora atabaye mu mwidegemvyo kubera ko ngo habayemwo guterwa ubwoba. Ibi kandi biruko umuginga mu Burundi n'ubundi hariko haravugwa icuka kibi, na cyane rero ikaba ari inkuru y'agashavu. Muramuzi neza Pacifique Ninahazwe yahoze bivuga ko rero yoba agwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Hari amakuru twahawe n'amasoko yacu ko leta y'u Burundi yoba yabashize ko abantu ngo bo kumuhiga bivanye nuko ngo yamanga atangaza amakuru agumura abanyagihugu b'u Burundi, kubera ko Pacifique Ninahazwe nyine avuga ukuri kubijanye na politiki y'u Burundi, na cyane umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Amakuru rero aturuka mu biriko birashirwa ahabona mw'iri joro nyene biravuga ko Pacifique Ninahazwe yoba yashizwe ko umutahe kugira ngo agandagurwe nk'uko bishikirijwe n'amasoko yacu yari yahaye ngaho nyene ivyo vyariko birabera. Ibi kandi biruko mu gihe Pacifique Ninahazwe ari umwe muzi namwe ku mbuga ngurukana bumenyi yama ashirako amakuru abariko aravuga kubijanye n'ubutegetsi bw'u Burundi, na cyane umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Naho Cibitokeho kuwa 3 Ruseshi uyu mwaka wa 2025 haratowe ikiziga ca Joseph Okariyo, umuremyi w'imyaka 38 yaramaze indwi irenga yarabuzwe, caratowe ku munsi w'Imana w'uwo wa mbere nyene Ruheshi, kiriko kirabora ku mutumba wa
Mparambo ya mbere hafi y'uruzi rwa Rusizi ku rubibe Uburundi buhana na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hakaba hikekwa ko imbonerakure abanywanyi ba CNDD FDD umugambwe uri ku butegetsi zifatwa na ONU nk'umugwi w'inkorabara. Abanyagihugu basaba amatohoza yimbitse. Itorwa ry'ico kiziga ryarahungabanije abanyagihugu bo mu mutumba Mparambo ya mbere komine ya Rugombo mu ntara ya Cibitoke kuri rubibe ngaha nyene. Kuri Uwimana wa mbere Ruheshi ikiziga ca Joseph Kariyo umurimyi yaramaze indwi yarabuzwe irengero caratowe ku metero zishika 100 uvuye ku ruzi Rusizi ari rwo rubibe kama hagati y'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ubwo babibonye ubwa mbere abo bakaba ari abarovyi bo muri ako karere uko ikiziga cari cifashe ngo vyatumye ata muntu akekeranya ku mwidondoro w'uwo yatowe. Ikiziga ni Joseph nyene umugabo yakunda kurima mu mirima yiwe aha hafi y'uruzi rwa Rusizi, niko bivuganwa agashavu n'umwe mu banyagihugu bo ku mutumba Mparambo ya mbere atashimye ko umwidondoro wiwe umenyekana. Rimwe mu masoko yo mu bajejwe umutekano ryemeza ko yari umunyagihugu yahora aba ku mutumba Mpambaro ya mbere hafi y'urubibe. Bidatevye rero ngo hagirijwe urwaruka rwo mu muhari w'imbonerakure rimwe na rimwe zagirizwa kujabukana ibidandazwa biciye mu kinywabi hagati y'u Burundi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amasoko menshi avuga ko Joseph Kariyo ngo yoba yabonye ibidandazwa vya magendo bijabukanwa, akaba rero ngo yaciye aba nk'ingorane kuri uwo rwaruka. Yarabagora yari azi ivyinshi, niko vyemezwa n'isoko ryegereye iyo dosiye rigatomora ko yoba yaragandaguwe mu ntumbero yo kuzivya icabona giteye ingorane. Naho musitanteri wa komine Rugombo Philibert na Manirakiza akaba yemeza itorwa ry'ico kiziga kandi ko ngo cahambwe vyihuta. Ico kiziga cari ngo kirabora, ntitwari kukireka ngo abanyagihugu bandura indwara, niko yasiguye akanahamagarira kandi umuryango w'umuhisi kwihangana mu kurindira ibizova mu matohoza ariko arakorwa. Abanyagihugu bobo ntibanyegeza akababaro kabo, abenshi basaba ko hoba amatohoza akomeye kandi adahengamye mu ntumbero yo kwerekana ukuri kose ku vyabaye kuri urwo rupfu ndetse no kwerekana abikekwa ko ubwo bubisha. Ico twobibutsa nuko intara ya Cibitoke ari imwe mu ntara zivugwamo cane ibiziga bitorwa kandi ko atamatohoza ataco yigera ashikiriza kenshi. Ni intwaro yama ica yihutira guhamba ivyo biziga, igasigura ko ari gukingira abanyagihugu indwara zishobora kubatera bivanye n'ivyo biziga ngo biba vyaboreye ngaho ku misozi. Reka rero mbe mwese mbashimire mwari kumwe natwe makuru kwa turabashikiriza kuri iri saha nyene mw'iri joro. Tubaye dusozereye amakuru yacu ngaha, tuzosubira mu gatondo makuru araza kubagezwe ko gira makuru mwashikirizwaga n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isanga TV. Mbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Iri ni iteka rero n'umunezero ntangire byo kuba twari kumwe namwe banywanyi bacu mubana natwe amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza kuri no mbonesha kure yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isanga TV. Mbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Reka rero shimire be mwese mwadukurikiraga muri mu micungararo igize igihugu cyacu cy'u Burundi, abadukurikiraga bari mu makungu ya kure, abadukurikiraga mwese muri bihugu bibanyi, mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe makuru twari tubashikiriza mw'iri joro. Tubaye dusozereye amakuru yacu ngaha, tuzosubira mu gatondo. Mwibuke gufyonda sabone ndetse na partage niba mutarafyonda ko kugira muze muraba mbere kubona amakuru n'ibiganiro tuba tubandanya gutambutsa kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isanga TV. Umunesha kure ibashikirayo igaca ibatorokaniriza amakuru yose ku buryo bw'ido nido maze igaca iyabashikiriza. Reka rero nshimire mwese mwadukurikiraga aho mwari muherereye hatandukanye, bareko tuzosubira mu makuru araza kubagezwe ko mu gatondo. Mugire ijoro ryiza kandi Imana ibarinde.